ugukora ibitumbura vyawe mu bijumbu iyo systeme kumbure nayo ubigenda gute kugira ngo ukore igitumbura mu kijumbu igitumbura kikaza kimeze neza gifisa kanovera hari amazina bagiye batazira ibijumbu ngo ni ngorane amazina nkayo oye nagiye ndayumva mu misi yahera rero gacho usanga bya bijumbu bagiye kubipakira inda z'ingurube ngurube yo uyihaye imbegete irakubita byose bikarara bihetse ariko ikijumbura afise ubundi buryo ushobora kugihingura abona iki gitumbura umaze kugishira ngaha ayi umaze kugicisha mu makoto wagihinguye neza kirashobora rero ico ndababwira abakobwa cyangwa abadebo mu mvugo z'abantu bubu kino gihe turi mu isi ya 4G canke igumega na 5G yaraje hagenda mbegereye gukora sinoca nzana wa mukobwa yirwa kuri Facebook ariko bacaguma basokoza inzara yambishatsi kaje usanga n'ikibazo rero ndobahanura yuko Igozen TV. Ese nuko bakunzi ba Igozen TV reka ndabaramutse ku indi ncuro uno musi turi ku munsi wa gatanu aho abemera Kristo kumbure ejo hirya yejo aho bukera buca bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika no munsi mukuru noneho urindiranywe igishika cinshi aho bibuka izuka rya Yesu Kristo andi muri quartier Karira rero aho nagendeye umwe mu basanzwe arabayobozi ba Steve TV Entertainment kumbure ni TV nayo nyene irikira bikora neza mu gisagara ca Gitega igitangaje ahantu tumusanze uno munsi hatangaje hatandukanye naho twari tumuziga ni naco gituma nk'abasatirizi ugutembera kwa misi yose tuja hirya no hino kumbure tubonye akantu exclusive kumbure iyo tuma mugira ico muvuze mwite Steve CEO wa Steve TV reka ndakuramutse kuri screen za Igozen TV. Ego ndakuramukije cyane Mr Neri Pro. Umeze neza rero na. Ameze fresh imisi myinshi. Ego ko twaraburanye ndamutsa n'abakunzi ba Igozen TV. Imana bahezagire cyane. Kuba uri muri ibi byo gukora ibitumbura canke imikate nta mbogamizi ubona ko bizohava bikubuza gukurikirana channel ya oya nta mbogamizi urabona nk'ubusanze nicariye ngaha ndafise abakozi baba bariko barakora hariya aye bariko barakora imikate kiraje hasiho nyene guma kontorora ngira ngo barapfukanye intuze ibanga ryo kuba umuyobozi ndafise abakozi baba bariko barakora hariya aye umwe aracana ku ifuru undi akotsa undi akaba ariko arakora imikate usivye ko nanje ndabizi ntibashobora kunkorera ibintu ntashaka cyegende cyagenda nkabakosora nkababwira ati bigenze uko bigenda uko nuko bikagenda neza rero gukurikirana channel zoguma ndayikurikiranye kandi ko mbona biriko biragendera kiraduga kandi rikiratera imbere ndazi hirya yeje azoba ari heza cyane kurusha ego ukumenya kwa gukora ibitumbura canke imikate byaje gute mbe wavyize bigenze gute cyendo umuntu nkunda kuraba rezo sosio atandukanye ndarakunda kuraba kuri YouTube hari abanyarwanda bavyigisha hama rero urumva wigiye kuri Tito ntiwoca ubitahura gose ndaregereye umwe mu bakozi bariko barankorera ndabwira ati project ndakeneye kuyiga kumenya gukora imikate ndiko rero kuvuga ati uzoshira akantu gatoye ndiyitaye yuko ndoba ndi boss wiwe aranyigisha hama ndabimenya data certificate ndavuga atazompereza gusa certificate nyamukuru biri mu mutwe ndavuga ati uko ari byiza cyane gose ubu wowe umukozi naho yogira ikibazo naje ndajyamo akora umukate bikagenda fresh ego ugukora ibitumbura vyawe mu bijumbu iyo systeme kumbure nayo ubigenda gute kugira ngo ukore igitumbura mu kijumbu igitumbura kikaza kimeze neza gifisa kanovera okay uri kuraraba mu Burundi turabuzi ibintu vyitwa imashini canke novuga amayindisa hingura ifarine naho usanga ndiko ndaraba yobiri muri mutimbuzi mu maramvya irya yanza muhingura ifarine ariko uri kuraraba ibyo bayikoramo n'umuceri ingano ibijumbu rero hari gihe usanga ufise indi tekinike yiwaho kavuga ati kata mashini ifise ndashobora gukora akantu k'agatekinike bivanye n'ubwenge ufise ugasanga igitumbura kije kimeze fresh nuko bimeze
igitumbura gikozwe mu kijumbu n'igitumbura gikozwe mu ifarine bitandukaniye. Oya, ifarine rega kijya kijumbu yenda ugisyeye canke mu ahe Bujumbura hepfo naho bavuga ati kugihura sivyo, kimaze kuba kimaze giciye mu mashini kikamara kubifu ifu yose ni ifarine mu Gifaransa. Yambara umwumbati umaze kuba ibaye ifu ni ifarine mu Gifaransa. Rero ushobora kuvuga ati ni farine de patate douce ibintu nk'ibyo, urumva rero ugacare ukandura bikagenda fresh. Abahora bakekiranya ko ikijumbu kitovamo igitumbura, akajambo babwira ni nkaka. Abarundi urabona turafise imyonga itandukanye kandi muri Gitega ndabona bararima ibijumbu byinshi cyane gose. Rero y'imvura iguye ugasanga ajya amazi avuye ku mireko y'amazu yabo agiye muri bya bijumbu biratwaba, bimaze gutwagwa ugaca usanga babijanye hariya mu isoko bagiye kurundayo. Kenshi hariho amazina bagiye batazira ibijumbu ngo ni ngorane, amazina nkayo oye nagiye ndayumva mu misi yahera. Rero ugaca usanga bya bijumbu bagiye kubipakira inda z'ingurube. Rya ngurube yo uyihaye imbegete irakubita byose bikarara bihetse. Ariko ikijumbu urafise ubundi buryo ushobora kubwihingura. Urabona iki gitumbura umaze kugishira ngaha umaze kugicisha mu makoto wagihinguye neza kirashobora kumara indwi irenga kiri ngaho oye kimeze neza kitapfuye, ari gitumbura ciza. Ariko bijya bijumbu uca usanga byose byapfuye. Hari yindi systeme urashobora kubikoramwe ibyo bitumbura ibijumbu nyene wabitetse ukabihingura neza ukabishira mu mashini kabisya bigahinduka ifarine neza ariko byaciye kuziko. N'indi systeme ushobora guharura bijya bijumbu vyawe ukabiharura neza ukabironga ugahiga place nziza idatumukirwa imeze neza ukavyanikira. Umaze kuvyanikira neza bikumuka hakurya wo kwanikira imyumbati hamukajana ku mashini bakagusyera ukayungurura ifarine ikabivuyemwo ugaca uyibika mu bufuko butandukanye. Iyo farine naho uzomara umwaka urashobora kuyibika, hama ukazuratora nkeya mukeneye gukandura ibiro 3-4 ugakandura ugakoramo ibitumbura abantu bakitagatira. Kandi ikijumbu ni ifungurwa ntagagufu twagiye tubyumva hirya no hino. Wihereje igitumbura kivuye mu iyo farine y'ikijumbu ugaca urenza akamazi usanga ibintu bimeze neza. Ego nuko reka mpamagare umwana kuko abana kuko abana ni bamwe kumbure mu batuba dufise bazi akanovera k'ikintu canke k'ibintu, mu gihe na cyane cyane abana bari mu bantu bakunda ibitumbura cyane. Kandi hamagarire umwana umwe rero kugira ngo yumve iki gitumbura gikozwe mu kijumbu ko kiryoshe canke kimeze nk'ibindi. Wamashaka ko undira iki gitumbura hama uze kumbwira ko kiryoshe canke kitaryoshe. Wumva kimeze gute? Kiraryoshe. Bavuze ko iki gitumbura gikozwe muki? Mu kijumbu. Uri umwe mu bajene bitahuye, abajene batahuye ko ukwiga atari ukuronka akazi muri leta, ahubwo ukwiga ari kwihangira imirimo. Akajambo kumbure wombwirira abajene bize ariko bakarera amaboko bakareka kwihangira imirimo nkuko wewe usanzwe uri umujene akiri muto cyane, ariko wihange umurimo kumbure wo gukora ibitumbura n'imikate, ndetse unafise n'abajene bashika kuri 10 usanzwe ukoresha muri aka kazi ka. Icyambere turagenda ku ishuri na narahejeje ndafise ishuri vraiment kandi ndafise diplome kandi atari certificate ni diplome. Rero ikintu no babwira abajene twese ntitwihutire kuja gukora ikimotare cyane ntitwihutire kwidogera leta y'u Burundi ngo yatwemye akazi. Ariko ico nkundira uri kuraraba guhera mu windwi ari ikigwa bitwa entrepreneuria baratwigisha imyuga itandukanye. Je ndiko ndaraba kuva nika mu mwaka w'indwi naratunze inuma abamizirima barazitwe injiwa zijya numa nyene zo tujya batunga. Narageze ku numa zishika 300. Inuma imwe uyigurisha 2,000 uca usanga ari amahera menshi, kandi inuma uzigurisha ari zibiri ari couple umugore n'umugabo. Rero zijya numa couple imwe bayikuguriye amafaranga ashika 4,000 uca usanga ari amahera menshi cyane gose.
rero amaze kuba amafaranga ibihumbi 4 uciye ufata rero inuma 150 ukagwiza n'ibihumbi 4 usanga batoye amafaranga menshi. Cyahe uri umunyeshuri ukagura ikibuguru c'ingurube ukazura corora ejo uzogisanga umusaruro. Rero ndiko ndaraba nkaje aho ngeze nta kazi nagiye gusaba muri leta, kandi aho mbona aho ngeze hariho umuntu yampamagaye Bujumbura agende gukora muri secretariat, arambwira nzoguhemba amafaranga 200 ku kwezi. Ndavuze ati je sinoza. Ndiko ndaraba ngaha ndafise abakozi bashika 6 bariko barankorera. Abo 6 harimo abapapa 2 usanga bafise umuryango bagaburira. Urumva ko ngaho oye ushira ko no muryango amahera ari genda yakura mu mufuko usanga ndi gufasha abantu benshi. Rero ico ndobwira abagende bokuru amaboko mu mpuzu bakihagira imirimo yiwabo yamba bagenda kuri mirengarenga gaho mu bwoga byogenda neza. Usivye ko isi yacu y'u Burundi tarandura cyane gose irimbuka mu bisanzwe, ugengaho mu bwoga ugasaba abantu bafise indimo bo guhereza ahantu rimirengarenga bikagenda neza. Rero gutanga akazi ntibisigura yuko ufise ibintu birengeye cyane gose, n'umutima wo gukura amaboko mu mpuzu ibisigaye bikagenda neza. Akenshi ubu abigeme usanga ari abantu badashobora gukora ikica nk'ikiriya mu gihe baba bafise abapapa bagendana canke basohokana bafise akanoti, bigatuma kumbure bavuga ati jewe sinshobora kwicafuza canke sinshobora gukora ikintu canke kiriya kizotuma baba papa twavugana canke banyoboka ndababura. Bajya bigeme nabo akajambo babwira ni nkaka. Rero bajya bigemerera ico no bahanura. Cyariho n'umukobwa ejo twari ko turaganira kuri Facebook. Ndamubwira ati none ndamubaza none wewe ko misi yose wa muri kuri Facebook bimeze gute? Havuga ati nta kazi mfise. Ndamubwira ati akazi uragafise. Neza ukura amaboko mu mpuzu ndaza ugerageje niyo phone woyigurisha. Yamba ufise Android niho bura amafaranga 100 bagwacha 60. Uci uhiga Tremus gugu 23. Urumva 23 muri vya 100 baguhereza urasigaranyemo 67. Ugaca ugenda ukarangura ishashe 3 z'ibitumbura z'600. Ugaca uhiga n'ikiro c'isukari. Urumwigeme naho wogenda guhagarara hajya aye mu magarama ku kasoko ufise Tremus n'ibitumbura mu kadobo. Urumwigeme bategezwa kugushorera ku munsi usanga uri kuraronka recuperation ya 4000 ya 3000. Ayo 3000 cugwiza ufate n'imisi 10 usanga mu misi 10 mu ndwi zibiri uronsa amafaranga ashika 30 canke 40. Kandi igihe utarasohoka urumwigeme uri kurarondera nta muvye azokubwira ati ngo tanga versement uri utage aya ratio. Ayo mahera 40 mwiyo misi 10 azoba arayi wawe personnel atanumwe uzeye ko akuzeka amaboko. Rero ico ndababwira abakobwa cyangwa abademo mu mvugo z'abantu bubu, ico ndobahanura nuko bokura amaboko mu mpuzu. Ntibarabe ngo Steve ari karakora ngo no musa ari karakora imikata ari karakora iki cyangwa ari karakina filme cyangwa n'umusitari runaka kuri micro cyangwa ari karakora ibi nibi ngo Steve ngo tuzomubyaza umusaruro. Kino gihe turi mu isi ya 4G canke igumega na 5G yaraje. Rero yamba turiko turakora kuri uwo muvuduko wo hejuru, tubwirizwa yuko nabigeme bakura amaboko mu mpuzu bagakora yamarose umutaye w'ibihumbi 5 akadandaza imihwi ndazi wo mushorera. Cyaho kubwira ati mpereza uri umukobwa aho ko wabwira ati gurira bouquet ya 7000 ze ndaja kuri YouTube na no tumubwira ati mpereza ibihumbi 10 hamagira umutahe ndandaze yambara ivyo bitumbura cyangwa ari iyo mihwi bigende neza. Je no buhoza nk'abademu 3 cyahe bande cyaha abandi basore 2 batagira akazi, bakavuga ati duhereze umutahe, bakavuga ati guri Tremus uguri imikate yo tuba tuyifise n'ibitumbura hama duhiga akazi tupange azaradandaza ico cyayi yambara Tremus 2 cyayi c'amata yamba niyo fyufyu twahiga umutahe iritiro mbega igeze ku 1000 gahe. Urumva uciye uhiga 10,000 vy'ilitiro 10 aho oye arumwigeme abigeme mu bintu vya cafetaria barabashorera cyane gose. Uco usanga ari kararekipera ku munsi amafaranga arenze 10,000 yabaye cyatwara 50% naje hatwara 50% aho tuba turiko turadandaza. Ariko bacaguma basokoza inzara yamishatsi kaje sayandi kibazo. Rero no bahanura yuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora batitaye ku bwiza bafise, ubu bwiza bugaragarira mu bikorwa umukobwa bari karakora. Haje ndamenyereye gukora sinoca nzana wa mukobwa yigwa kuri Facebook iyo cha nzitaza. Hari gihe usanga ndiko ndahereza abana
bantorere bijya bigopo bivamo intuze ama energy bivamo amadutse izo nzoga ivyo baducanisha cyo usanga namba naguze imiganda ibiri yimwe hari igihe bazinzanira zitumye ariko canishije vya bigopo ugaca usanga inkwi ziratse neza rero ari wa mukobwa ca kumubwira ati gegeraniriza n'abana aho babiruza akamubwira ati bishikanira aho ndiko ndakorera acavuga ati no bandicafuje uwo ntumwiteze uzi business ubundi rewe ntucora oya ndacura ariko sindayaguhereza kuri bwerere baza kuraba kwanza ayi mucore ntiyamuha ku buntu canke ntiyaguhaguza abahere bega gomba yakoresha iki nkaba bega ndashobora kuyavugurira avuga ati okay kuri Steve TV yaba wakoze filme cyaye indirimbo yasohotse zo gufasha partage urumva aho gaha bari karakora ariko wa uduzosanga uravye no muri phone ugasanga kuri filme nta guswiva kuri channel yiwawe kuri YouTube ntaragira subscribe naho urumva wo mucorera uca wikawukira urumva ntabakurikirana n'ivyiwawe agese nuko bakunzi ba Igozen TV nkuko twe twababwiye ko twagendeye umwe mu ba entrepreneur yakumbure umwe mu bantu bagerageje kwihangira imirimo muri bica nk'ibiriya ari we Steven reka kumburi mu kurangiza twibutse address yaho mukorera kugira ngo nyimba muranguza imikati canke ibitumbura canke abipfuza ko boza baragura ibi bitumbura byawe nkuko umwe mu bana batubaye hagufi yatwibwiriye ko ibitumbura biryoshe cyane mukorera he canke address kumbure bo batora ko vyihuse cyane ni nkiza okay novuga atakarere karamaze kwaguka aho dukorera neza zicicaro aho turi ni karera ya mbere kwibarabara rija muri karera ya kabiri ndetse no muri ville washitse ni boulangerie ifise imiryango ibiyo ni fime amarangi ni verre wacwashika turaranguza ku bafise amakafetaria abafise amabotike turaranguza ibitumbura tukaraguza n'imikate ndetse n'ibindi ukeneye komande turakora n'amakeke ukeneye komande urashobora kutubwira tukagukorera ukeneye gato ya anniversaire nayo urashobora kudutuma komande tukayigukorera ikindi naco guhera ku mafaranga 10,000 canke 5 uriyo mu Giswahili magrama yoba aho urashobora kutwandikira ku nimero runaka iyo komande yabiguhera kuri 5 twiyemeje gukora turakuzanira imikate y'abari y'abana bakoze icyayi bagiye ku ishuri turayikuzanira ibintu bikagenda neza rero ukeneye kuragura turaragutsa ku kabeyi keza ibintu bikagenda neza ego nimero musanzwe mukoresha kumbure nkuko muhejeje gutanga umucoko ukenera imikati kumbure abana bagenda bariye mu gatondo banyweshije icyayi mu gatondo muyimushikanira kumuhana ariko kumbure bakeneye kugira ngo muze murafashanya mu buryo nk'ubwo inimero yo batora ko ni nkiza dukeneye kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe di 69 wisaka 39 satrati cyangwa kuri 79 097 250 aho se kuri message isanzwe cyangwa appel isanzwe no kuri WhatsApp izo nimero zirakora kandi bimeze neza umunsi umwe mudakora nuwa tudakora muri boulangerie cyahe muri boulangerie niho uno munsi hanze uno munsi hose turakora usivye ukejo nagiye mu bindi bijaye na filme cyasanga ari bidatunganye tukaba tutakoze mugabo hinyuma twagize rotare nk'isaha imwe mu mwanya imikati za kubishitse muri boulangerie ariko iyo ugenda kuri tele hamwe hari abo mitumba badashobora gushika ngaha bo barose abakozi bamaze kugenda kuyitwara ego mbega kabeyi ko vyifashe gute kugira ngo abakiriya ntibaze biti umukate wa mbere uzimvye muri boulangerie Steve umukate wa 2006 ugacumaduka kugera ku mafaranga 100 igitumbura naho n'amafaranga 200 300 ntidushobora kurenza ego nuko reka tugushimire Steve ego urakoze nawe Igozen TV wakoze kutwiyumvira ko tu Igozen TV.